umuririmbyi DJ FERNANDO n'ujya mu mama KADIE KAY aho bari bageze ku ntambwe ishimishije ntihari hageze ku ntambwe yuko bashobora guterana amajambo mwakavuga ati nije namufashije ibi none ubwundi hobwo ko bari basanzwe bariko barakorana ubandanye bo bariko barafashanya ukuvuga ujya mu mama sinzi ko ashoboye no kuririmba sinzi nuko abishoboye nimba ashoboye kwandika ntawo bimenya birashikangira ngo akaba abizi mugano ubwabo yo babizi nibaze ko atari kuri level nkiya ya FERNANDO. Nabaze ni umukameraman wanyu guys, umukameraman wanyu kagaga guys. Uno munsi ndashaka tuvuga kuri sujet iri très important nkuko mumaze imisi mubibona, hamaze iminsi hari ibintu byinshi abantu bariko baravuga bitandukanye, aho bamwe bariko baravuga bati no ntishobora ukundi nishobora genda gutya ngakora harira, ariko uno munsi twaje kubabwira ku nkuru y'umuririmbyi mwiza cyane hamwe n'umwanditsi mwiza cyane, umwe ni DJ FERNANDO ubundi ni KADIE KAY umwanditsi nako ushaka boko no mutubaze ni produit fini canke kuvuga cyo ico nibaza barumvise ukuntu nukuvuga amakuru barayafise uno munsi tugira kugira ngo nico nibaza yuko tugira tubahe produit fini kuko nizwe twabitanguje oya nubwo cyari twabitanguje ariko twaravyumvise ahubwo tugira dutanga impanuro impanuro. Okay guys, kuko baje kubyumva tugomba dutanga impanuro. Okay, jewe sindi forte cyane mu gutanga impanuro, ariko icandi coco nuko ndadikwanaliza, ariko nawe azi gutanga impanuro. Rero guys, ubutanga impanuro kuko umuntu wese imbere yo kwanaliza, donc imbere y'ibintu byose urabanza ukanaliza hama umuntu wese agatanga impanuro. Duhereye ku muririmbyi wo warabonye, donc ivyo yakoze kuri stage, donc avuga ati indirimbo bijya bintu narabibonye nubwo nukuvuga beshi barabivuze ko cyane minyone ko ngo yaburiye indero ujya KADIE KAY amwandikira indirimbo, wewe avuga ko atari we amwandikira iki indirimbo, nawe ujya mu mama akavuga ati jewe indirimbo berisima nije nayanditse kandi maze kumufasha ibintu byinshi, ari naco cyatumye atangura kujya ku marezo sosio akavuga ko yamuburiye iki indero. Hari abantu rero bagiye ngaho ngo kuvuga ngo batangura gutanga amakomantere bashigikira uruhande abandi ruriya ngo ntako wari kuburira ngo umumama ngo abantu ngo turabona ngo hari umuntu wagiye ayo komantere naravye ngo hari umuntu wagiye kuzima ngo nka Oredi ngo ibiki eske kubereka abantu bumviriza ibintu bwo nyene bakaca bagira ko baca urubanza. Ako mwaje mu demande kubera iki abantu baryoherwa na biracitse, donc ntibegera bavuga ati igihe donc indirimbo ikiri hasi cyangwa umuzi akirimba kiri hasi wonteke takibazo kihari, nta kibazo kiba kihari, ariko yageze aho umuntu yubaka izina canke ageze ahantu kure ukashusanga abantu benshi bagiye kumugirira, donc ukabibona nk'uko umengo, donc iyo habaye ikintu Gusto niwe yavuze ikintu avuga ati haya uzomenya neza ko umuntu mukundana canke mufitanye imigenderanire iyo hageze akantu gato yamuva. Okay, yego ubunye haraje conflit amakonflit hagati y'abantu babiri bari basanzwe bakorana. Sasa rero bagi abantu bari ku ruhande nibo baca niwe ucubona aho umwose yari nukuvuga ukiraho nyene mu Kirundi barakunda kuvuga ngo ingwano y'ibihori ngo unezera ibisiga. Rero nukuvuga aho abantu baba bari ngaho kugira ngo barabe gusa ibintu bigenda nabi, siko? Rero abo bantu iyo bishitse bakabona ibintu bitagenda neza, rero niyo yangwano y'ibihori inezera iki ibisiga, nukuvuga hari abantu babona iyo bafate ko bagiye abantu babiri, donc abo bantu batabaneje canke bageye mu commentaire negative nibisiga mugahe mutubabarire cyane numugani w'Ikirundi nukuvuga tuba dushase nyine kugira ngo abantu babitahure cyane, nukuvuga abafana
tubitse ko yoba ari nk'ibisiga oya ni tout simplement nuko ubona ko ari abafana atari abakunzi kuko hariho difference y'umufana n'umukunzi kuko umukunzi ico n'ikindi kintu tuzogaruka ko mu nyuma yego wowe kuri kote yawe ubona umaze kubona ingene vyagenze ukabona umuririmbyi ingene yavuze ukaca ubona n'ingene umwanditsi yavuze wowe bagiye abantu babiri uwo babwira iki muri rusange nukuvuga guys ntituri hano kugira ngo tuvuge ukuntu vyagenze maraciye twebwe turi abanyamakuru nta na hamwe duhagaze ahubwo tugiye turanariza hanyuma tugatanga iki impanuro sivyo nukuvuga jewe minyone bijya bintu navyitegereje nukuvuga ndavye umuririmbyi DJ FERNANDO nujya mu mama KADIE KAY aho bari bageze ku ntambwe ishimishije ntihari hageze ku ntambwe yuko bashobora guterana amajambo mwakavuga ati nije namufashije ibi none ubwundi ubwo ko bari basanzwe bariko barakorana bubandanye bo bariko barafashanya ukuvuga ujya mu mama sinzi ko ashoboye no kuririmba sinzi nuko abishoboye nimba ashoboye kwandika ntawo bimenya birashikangira ngo akaba abizi mugano ubwabo yo babizi nibaze ko atari kuri level nkiya ya FERNANDO ari naco gituma ko nimba yari special mu kwandika yari asanzwe abimenyereye akaba yararose umuririmbyi abiririmba neza kubera niko karero naguha je nk'umashaka kuvyandika akabimpa mugabo sindabiririmba neza ko neza cyane cyo ushobora kumenya igitext ngaho nkaririmba nkakira none iki kintu mpera hanyuma ingarukirize nukuvuga rero ko zari impano zibiri zari zifataniye hamwe ikintu cyari oya ntibari bakwiye kubipfa ahubwo ikintu bari bakwiye gukora bari bakwiye kongera kuja hamwe bakaraba ukuntu botera intambwe deja yarabonye ati kwikorwa cyambere yakoze cagenze neza abantu bakiravye bakagishima ntari hageze ku ntambwe yuko bariko barasambura muri make kandi bariko basambura bari bageze ku ntambwe yuko bari bakwiye kugira kwiyubaka bakaduza ku buryo tuvuga ati nakana iyo bari hamwe baratanga igikorwa kimeze neza abantu bakakiraba bakagishima kuko je ngerageje kwanaliza aho nyene nukuri bariko baraza neza cyane bariko baraduga neza cyane kuko par exemple nk'akarorero jewe nawe hey kintu wewe udashoboye gukora jewe n'umukameraman ariko no munsi byarenze inkombe kugeza aho nja imbere ya kamera kugira ngo mvuge babone yuko nanje mfise je no shobora guterera mugabo normalement sivyo bintu byawe oya sivyo bintu byanje ahubwo nabizi sinzi igituma nabije ariko tugira dutanga impanuro abantu kanure karanyica abantu babiri donc ico shoboye donc ashaka kuvuga donc ya presentation nibisanzwe ariko hari uwundi afashe kamera akaguha image uvuga ati ego yego yafatiye image ya danje yego ushaka ko tuvuga nabo baririmbye umuririmbyi canke n'umwanditsi nta numwe adashoboye muri babiri nimba ari we n'imwandikiye yose ntaco bitwaye nimba yanamufashije ntaco bitwaye why none bashobora kubipfa mubifa vraiment kumva mwari mwakoze ikintu ciza kandi abantu bagishima why vraiment musamuza kubipfa DJ FERNANDO wababajwe niki kugira ngo wende ubivugira kuri imbere ya public uvuga uti KADIE KAY nimba uzi neza kwindirimbo atari we wayanditse yose why wavuze ko ari we wayanditse muri market ko turahanura sivyo turahanura je naragerageje kuraba ikiganiro rya mama yakoreye ku mukubito kwa gaye nukuvuga uri kurumviriza yavyavuga ukwimvira yuko umenga nivyo ukumviriza ibindi biganiro DJ FERNANDO yagiye akora hari biganiro FERNANDO yakoreye kuri Buja FM akisora indirimbo Berisima hariho ikiganiro yakoze mu majambo yavuze ati KADIE KAY arakuze donc ni nk'umuvyeyi wacu indirimbo hariho yaramfashije kuyandika donc yaragiye arankosora ndamuha indirimbo ibiki arankosora ibintu byinshi aravuga ko yanamufashije muri studio mbere n'uburyo avuga ko yoba yaranamufashe ni kaye kajambo kanyuma uhanura abagiye abantu babiri kuvuga jewe ico no hanura abo bantu babiri DJ FERNANDO n'umwanditsi wiwe kuvuga
Abateka kuva n'umwanditsi wiwe no bavuga ko baba barafashanije base indirimbo imwe ko niyo iteye ikibazo indirimbo ukuvuga nibaje hamwe kuko narumvirije ujya mu avuga n'agashavu ati je kubwishavu ndabona ibi bintu ngiye kubivamo yego ati mugabo ndazi arote kote ndavye ko nawe ushobora kuja ahantu ni wa mu mama ucubibona umuyu umuntu amaze kuja kuri rezo sosiyo akunda kwa mama twabibona twabibonye amaze kubona yuko yabaye icyamamare hari ababitinya umugaro nawe ndabikunda ndamaze kubibona yamaze kubikunda kuko aramaze kubona yuko yamenyekanye yego jewe ikintu nibaza aho nyene je nibaza yuko yoba yabigize kubwiyomvo kugira ngo juste amenyekane akomeze kumenyekana kuko nkaca niyumvira none nimba yashatse kumenyekana kubera iki washaka kumenyekana wamanje gusambura uwundi ya voilà fati nico kibazo nico kibazo nivyo abantu badatahura nico rero abantu badatahura why nimba uvuga ati kuko ikigaragara coco arabikunda kuko jewe nk'ubunye kuza imbere ya kamera abantu benshi barabizi ko ntabikunda barazi ko nkunda gukora imbere inyuma ya kamera mugabo hari umuntu akunda kwamamara kuburyo avuga ati mpuye n'abantu ndaryoherwa vyatari donc urumva nivyo buzima bwiwe example nka jewe sinari nkunze kuja imbere ya kamera nanje nibwo bwa mbere sinzi ngo abantu bavyakira gute agiye imbere akavuga kare ntibahora bumviriza ijwi ryanje ntajye bahora bumvirije ijwi ryanje bongera barana mugo umuntu ushobora bakatwove busa y'ivyo akunda kuko nk'ujyanye biragaragara ko yakunda kumenyekana rero aronse ahantu avugira mama we mbega rero abantu bareke amakomantere nta muntu n'umwe atafise ikintu ashoboye urazi bajya nimba barafatishanije kuri ndirimbo vyose bikagenda neza bakaba babonye resultat biriko biratanga wayi batoja hamwe bakaraba ikindi kintu bokora ingorane ikibazo rero twebwe dufise kinatuma tutanatera imbere hagera aho ko kubase izina tukamenyekana tugakora ibintu bigashimwa bisanga dutanguye kugira gusubira inyuma usubizanya inyuma none umva tuzohava dushika he gabasha tuzoshikaye okay reka tubidekera abakunzi bacu abadukurikira muri commentaire batubwire donc kuko normalement natwe turi abantu ariko baravuga ku bintu bitandukanye ni mitwe ibiri umutwe umwe ushobora kwigira inama kandi ubwo tubivuga nk'abantu bafise uko babonye ibintu ariko abakunzi n'abacu nabo barafise uko babona ibintu espero que ivyo bazotubwira ariko ni bizokubaka imitima ya benshi nibaze bazohava baja contre yacu kubera ko nibaje hamwe ari abantu bakunda hariho ndabwiye bazuja kuri nseka yacu numvise avuga yuko batanakivugana kubera iki batavuga kandi ugi n'ibintu yazanye ibyo bintu yarabivuze ati ngo baramaze iminsi myinshi batanavugana kuva muri janvier cyangwa umuntu mwakoranye avuga ko ari byinshi yamufashe oya hagiye umuntu umwe niwe yavuze ati wewe kora ugira amafaranga niyo barogira amafaranga uyu wundi je ntihoza kumbwira ngo wewe ngumeze neza tanke atacu ndagusaba atanke atacu urashobora kunyima mvuga ati ujye yaramusavye ikintu arakinyima mugo turakundana kubera ko urumva ntashobora gusaba nta umva turaho nyene juste gukorana manko umunsi wa umumiliyarderi nkagusaba ikintu niho namenya ko uri umuntu mwiza canke uri umuntu mubi nico niko ndavuga no kuri aba babiri umwe wese afise hit ku ruhande rwiwe rero iyo mashaka ko yabikoze atanuko yibaza ko umunsi umwe bizoca nko gahitinga canke iki mugasanga yese ataye mama nawe ashatse kwibyaza umusaruro so guys reka dukorane ibintu umutima mwiza sivyo dukorane ibintu umutima mwiza kurehe gukora ikintu kubera ko kanaka rero umuntu avuga ibintu kugira ngo abantu bamushime bamukunde ikimuga urukundo ntibarugura ico cyo ndakiza cyane donc reka dimo karaktere zacu ntizihindurwa n'ibintu ntishobora guhindurwa n'ikintu camwe rero umuntu wese uko ameze rehagerageze guhinduka nimba ubona ko ufise kote irimbi ugerageze ku buryo bwose ubigwanire ku buryo kote yawe iba nziza nimba ufise agahiti donc urubona ata hit ufise ukabuzi kuri uri muririmbyi uri kurarondera hit iyo hit izogutembagaza abakora ibikorwa byawe kugira ngo nibabishima azavuga ati uyu n'umukozi mwiza apana kuronka hit hama abantu atanga kuduhonyora ku mitwe ico no sozererako ukuvuga kuri kote zose twavuze bongere basubize hamwe bongere baduhe hit hanyuma
amajambo abe make ibikorwa ariko twese tubasaba ni musubize hamwe tumukundane nkuko mwahora nkuko bahora bigende neza hanyuma natwe twinezererwe hanyuma tubashigikire ego erege nivyo guys mwa abantu beza rero turabakunda cyane mukomeze kugira subscribe kuri ya Gatech TV mukomeze kugira des commentaires zitwankouraje kubera ko ni mutabikora twebwe tuzobiheba turabashimiye cyane big up sana